Chuti bakunzi ikiganiro gateranya anijewe Mutama Gerard ngaruse kandi mu kiganiro cyanyu mukunda mu kiganiro abenshi muba murindiranye igishika uyu munsi anijewe Mutama Gerard ahunda bazaniye umutumire atavyorosha umutumire afisa amajambo menshi umutumire yiyemera aho benshi bamuzi ku izina rya BFS on the floor hari nabavuga yuko ari we ari umwami w'imigani ivyo uruhande rumwe jewe ndavyemera urundi ruhande naho nkabihakana kurikirana ikiganiro gateranya kugira dushobore kumenya byinshi abiciye kuri we mu kanya gato turagaruse dukurikirane ikiganiro gateranya BFS nkuko twavuze yuko dufise umutumire ari we BFS amakuru yawe BFS ni sawa urameze neza ndameze neza nawe urameze neza ego ndashima nanje ni bon ucuvuga tego nanje ndameze neza ego ndameze neza uyu munsi turaza kubaza ibibazo byinshi abantu baburiye inyishu zavyo ariko tuzakuzironka abiciye mu kiganiro gateranya umviriza nimbazo byinshi BFS ari ibintu bikunda kuvugwa mu bantu bakavuga yuko BFS ari umuririmbyi akunda gutuka abandi baririmbyi mbe woba ubikora kubera iki cenda bire kuri we urabire kuri we BFS none yoba ari umuntu abigutuma canke nta muntu yantumye none BFS nimba atanumwe aba yagutumye imbere yuko ubikora hari ubanza guhanuza nta nuwo no hanuza none BFS kuba wa muri kuratuka abandi baririmbyi byo babikurikiranwa n'abarundi gusa canke bikurikiranwa n'abandi bose no mu Rwanda barabikurikirana ego BFS uratubwiye yuko no mu Rwanda babikurikirana mbe kuki ushimye kuvuga mu Rwanda ni nkuko nari kuvuga no muri Tanzania canke nkavuga n'ahandi hose ego BFS n'uburenganzira bw'iwawe ariko uyu munsi vyavugwa yuko rishobora kuba rirenge udatukanye mbe byo bari byo nabikoze no munsi nejo nzobikora utabikoze uyu munsi nejo uzobikora mbe ku bantu baba batamuzi neza BFS n'umuntu ameze gute nta limite afise ego uratubwiye yuko atalimite ufise ariko kandi BFS byaravuzwe yuko ushobora kuba uba mu ruziba nanje nkabanzi yuko uri umuririmbyi twemera umuririmbyi atavyorosha naho rimwe bishika ugatukana ntubona yuko BFS bikuye ko wova mu ruziba ukaza ukaba ino mu gisagara hagati nta mpamvu yo kuvayo BFS biboneka yuko ufise amanyama nkuko abantu babivuga none BFS uretse amanyama ntubona yuko ukuye umuntu yo guhanura umuntu numwe amanura ndazi bigezweho rega nanje ndagira hosheshe none BFS ndakubaze ivyo vyuko abantu boba baravuga yuko wova mu ruziba nubwa mbere uvyumvise canke usanzwe ubizi nari nsanzwe ndabizi BFS hari amahasa abiri baba comedian abakina muri ikindi media tubona yuko muri no misi bariko barabica bigacika anagomba ndakubaze wewe BFS hagati yabo babiri ninde ubona yuko akuryohera cyane je sho gutora umwe kubera ko bose baranshimisha okay BFS reka tusubire tukubaza ikindi kibazo hari inkuru imaze imisi ivugwa mu bantu bivanye n'indirimbo uheruka gusorana na Big Fizzo Big Farious biravugwa yuko Big Fizzo ashobora kuba yarakubwiye umufashe gupostinga ijya ndirimbo kubera ko ari we mwoba mwarayiririmbanye ariko waravyanse mbe nivyo waravyanse ego none BFS kuba waremeye ukaja muri studio mukayandika ikamuka nayisohora ni kuki wanse yuko uwo ipostinga oya ntayo no post BFS no vuga yuko i Burundi wacu dufise abaririmbyi babiri bakomakomeye Big Fizzo na Satbi none basi kuba waranse gupostinga ya Big Fizzo Satbi wewe hamwe yo guha iwe uyipostinge we ipostinga ni indirimbo ya Satbi nayo no post none ni kuki utavyemera ako nagasuzuguro BFS none nk'umuntu ashobora gusuzugura umuntu baririmbanye ntubona yuko ari ibintu biteye isoni ivyo bintu birateye isoni man ego BFS surenda kubaze none ivyo byuko Big Fizzo yagusuzuguye uretse jewe ko ari je nari ndabizi hari abandi baba bari babizi barahari babizi cyane none BFS hamwe Fizzo canke Big Farious yo kumva ivyo uri kuravuga akabishiramwo inzigo ntubona yuko vyogera kure shizemwe inziga cagwara umutima ego BFS turazi yuko abaririmbyi abenshi baba bashaka gukorana nawe mbe kugira bashake gukorana nawe hama kandi banakubwire upostinge indirimbo zabo ukanavyanka mbe hajya baba bashaka iki kuri wewe imbwa zikurikira amagufa
zikurikira inyama sipoza je ko ndi inyama n'abarimbwa. Bifese byaravuzwe yuko igituma wewe ushobora kuba utemeye gupostinga ijya ndirimbo ari kubera ko amahera mwoba mwaravuganye atayaguhaye byo bari byo. Byaravuzwe ariko jewe sinshaka kubivuga, nshaka kuvuga akazi kanje. Bifese on the floor, hari inkuru imaze imisi ivugwa, biravugwa yuko Big Fizzo akoranye hamwe n'abaririmbyi biwe bo muri Bantu Boy, biramaze imisi bivugwa yuko bagenda barakuvuga nabi mu bantu, kandi hari n'indirimbo bariko barakuririmbira. Mu gihe ubona yuko atamwanya mfata wo kuvuga abandi bantu ariko bagafata umwanya wo kumvuga, babura kuririmbira Yesu baririmbira Bface. None Bface bigenda gute Bantu Boy yose bakorane kugira bakuririmbire indirimbo wewe, kandi dusanzwe tuzi yuko wewe indirimbo utapostinze yari ya Fizzo gusa? Abo bose urumva barafise ivyo bahuriramwo. Numva ari hatari, ariko kandi ari n'indi nkuru yavuzwe cyane nubu ikivugwa, biravugwa yuko Bface ushobora kuba ugendana n'umuririmvyikazi Natasha Alabamba La Namba. Vyoba ari vyo murakundanye? Oya, ntabwo dukundana. Urakoze Bface kuduha ukuri kose, turakumenye. Ariko kandi Bface hari n'izindi nkuru zivuga yuko umumenyesha makuru wa Indundi TV ariwe Alan Veriri ashobora kuba akwanka cyane, wewe ivyo ubivuga kwiki? Arafise igituma nyanga wenyene ubwiwe, nanje ncinda mwakira uko nyene nkamwereka gusa nyene ko ndabizi nkipoweshereza. None Bface iyo bishise mugahura muravugana canke umwe ararengana atavugishije uwundi? Naho turahurira, nta jambo na rimwe turavugana, ntiturigere dusangira. None Bface woba wararondeye inzira ucamwo kugira ushobore kwicisha bugufi, urabe yuko ugwanko agufitiye gohera? Naho wogerageza kwicisha bugufi imbere yabo nyene nakwansa bakwanse tu, kandi nta mpamvu nimwe yo kumoblige ngo agukunda. Ndumva ari ibintu bikomeye, ariko nagenda mubwire Alan Veriri yuko nubwo akwanka Bface on the floor, uri umuntu iyo usohoye indirimbo zikundwa n'abantu aho uciye hose wumva ari indirimbo za Bface. Ariko rero Bface nagira ndakusabe ikintu, umuririmbire indirimbo imwe yonyene, ibe nka kapera ushobora kumuha kugira ashobore kubona yuko nubwo akwanka wewe ataco bigutwaye. Ndagusavye muririmbira akantu gato konyene. Tutarava muri po ngira ndaduhega sopo ko tamwanya mfise wo guharira na makopo atoboye hejuru no hasi kujya kwejipo. Bface geza ngaho nahora numva bavuga yuko uri umuririmbyi muri rap akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, nkabiharira, ariko uyu munsi ndavyemeye uri wa mbere mu gihugu cyacu muri rap Bface. Wono nako na Isaac yampunze agaca ndungikira abandi bantu. Biravugwa yuko Bface ushobora kuba uri umwami w'imigani mu gihugu cyacu cy'u Burundi, canke mu baririmbyi bacu b'i Burundi. Ivyo nanje nkaba ndavyemera, ariko anagenda gusabe uncire umugani mu rurimi rw'igifaransa. Bacumugani mu gifaransa ngo ukirevyo na reste. None Bface watubwiye yuko amahera Big Fizzo mwavuganye atariyo yaguhaye, none yoba yaguhaye amahera angahe kugira amusorane ijya ndirimbo? 40,000. 40,000 Bface? Oya, n'umuntu adadaza ibiyoba siyo boba bamuhemba 40,000. Je nibaza yuko ari agasuzuguro nkuko wabivuze. None Bface kuba yarakoze ico kintu cyo guhemba 40,000 kuri iyo ndirimbo, wewe ubona ari giki adakwiye kugira? Nakwiriye kugira ubwoko, nakwiriye kugira igihugu. Bface nkuko jewe Mutama Gerard nama ndiko ndarondera amakuru mu bantu, hari amakuru avugwa yuko muri no misi ushobora kuba ubayeho nabi, ushobora kuba utaronka n'ubufu bwo mwijoro. Iyo nkuru yoba ariyo? Imisi yose nashaka nkubwire imbere yuko uvuga ikintu nk'ico uzombwiza ukuri ti jewe ivyo mbona vyagenze ukunuka pana ntikagira ubeshera. Bface uko jewe mba nabivuze niko bimeze, si nkuru si ivyo mba nabonye jewe, ni nkuru mba narumvise mu bantu. None Bface ntubona yuko utanguye kuturambira? Je sinigera ndambirana. None nkubu noca ndakubwira yuko undambiye wo vyanka? Numbonye ndakurambiye ndakubise. Bface nimba ivyo ari vyo utanguye avyo kwishurana uko, araba uhaguruke umvireho canke ambwire mujinya
aguhagurutse. Ntimurinde munyirukana je ndijana vrem. Jewe nta migambi nari mfise yuko kwirukana ariko vyavuye ku inyishumbi warutanguye gutanga. Ariko imbere yuko ugenda abwira abantu bariko baradukurikirana yuko tugarukirije ngaha. Tugarukirije ngaha ibizokurikira ni mu episode. Chuti abakuzi abikiganiro gateranya nkuko Bifesi abibabwiye aha niho tugarukirije ikiganiro cyacu. Nagira ndabibutse yuko kuri micro mwari kumwe na jewe Mutama Gerard, aho inyuma yanje nari kumwe na Mujinya. Nagira ndabibutse kandi yuko inyuma ya kamera turi kumwe na Fabilove. Chuti abakunzi tukaba tuzosubira mu kiganiro kizokurikira. Bye. Ikindi Media.